dushimikiye kuri ibyo bintu abantu bakunda mu gihe igihanga kugira ngo mu gihe muzaba mwaje mutere iteka mushigikire abantu basanzwe bakora ibintu bidasanzwe. Mu nyeguro rero turavuga tuti uyu munsi udasanzwe kutadugahagarara hano ngo tuganire namwe, byari kuba byiza twifatanije n'abantu bafise ingabire n'ingabirano zitandukanye zigaragara mu buryo bwiharije ngaha muri iyi komine, kugira ngo tubatere iteka tubashigikire tuvuge by'ukuri ko dushima igikorwa bakora. Rero twasabye abasanzwe bagira umwuga wo guhiganwa bakoresheje amakinga ko bashobora kuza kugira ngo tubane umunsi mwiza nk'umwe. Twarabatumiye turavuga tuko musanzwe muzi guhiganwa, murahawe ikaze, nimwaza kumbure tuzoraba ibyo mushoboye, hanyuma tubashigikire, hanyuma tubashimire ingene mutera iteka igihugu mu gukoresha ingabire zanyu. Rero hari tumwe tutatunezereye mu byabaye, nuko numvise hari abantu bihaye uburenganzira ntazi iyo babukuye bwo kuza kubuza abantu bashaka kuza guhiganwa mu makinga ngaha uyu munsi. Navyumvise nevye, ndacariko ndabikurikirana ngo menye neza uwo muntu agomba gutoba amatora ariko agenda neza. Abakinyi b'abanonotsi bakoresha amakinga baje kudutegera ngo batwakirane umunezero, nabo bakorere mu ngabire zabo, tubashigikire mu ngabire zabo. Si tuje kugira ngo tubabwire badutore, oyaye umwe wese afise azotora bivanye n'ivyo yemera. Ariko umuntu w'ikibe gito yoba yagiye akabuza abantu kuza guhiganwa, nukuri ndazi guhera ku ndongo z'igihugu tuzofashanya kugira ngo tumenye umugambi yo bafise. Nashaka gusaba imbabazi abanonotsi b'umukina birukana amakinga, mwazindutse mu gitondo mukitegura kugira ngo dushobore kubana muri uyu mwanya. Twari twabivyiteguriye ejo nasona ivuga na buramatara arambwira ati namahoro cyane murahawe ikaze, ariko numvise amakuru ataryoshe kandi ndabemereye ko ibintu bibiri, kimwe nzobanza kugerageza uburyo bwose bushoboka kumenya iyo vyaje bibi. Cya kabiri nuko inyuma y'ibi bihe byo kwiyamamaza twamaze guheza ivy'amatora, nkuko nsanze ndabikora mu bijanye n'ivy'inkino, ndemeye kuzogaruka kugerageza gushigikira mu buryo bufaditse abakinyi mu kwirukanka n'amakinga, ntaje kubasaba amajwi ariko uje kugira ngo tubashigikire babe rurangiranwa mu makungu. Kubw'ivyo rero ngiye kurangiza umwanya w'ijambo, turaza gufata umwanya wo kuganira namwe mu buryo bwiharije, ariko sinoja kubabesha n'ababaye umutima wanje, kuko nibo bwa mbere mbonye ibintu nk'ibi mu gihe twateguye hari abantu bakora ibintu byo kutubahiriza ijambo ry'umukuru w'igihugu. Yavugiye Igitega itariki 9 aho twari turi Igitega twugurura imyamamazo, nije navuze ijambo rya mbere guserukira abazokwitoza, tunezerewe yuko tugiye kugira amatora meza kandi twakora mu rukundo, atabantu bagerageza gutera ubwoba abandi, atahurya ugwara uwundi. Rero nizere yuko ibi bitazobandanya. Mu nkundire minota mikeire tuganire ku ijambo nyamukuru ryanzanye ngaha kugira ngo tuganire. Ikibazo cya mbere mushobora kwibaza niki? Ikibazo kibaza ngo mbega Nahimana Dieudonné umukozi w'Imana ko dusanze tuzi mu bikorwa byo gwaruka, kubera iki wahisemwo kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka yigenga? Ubwa mbere hoho jewe sindi umuntu yadutse ejo canke hirya ejo, maze imyaka irenga 28 nkorera kino gihugu nitanga kugira ngo tubone ingene ugwaruka bwa kino gihugu bwoba iteka rya kino gihugu, bagashigikira imigambi y'iterambere, bagashigikira igikorwa cyose ciza gikorwa kugira ngo igihugu cacu gitere imbere gishike kure. Nayambona akazoza dora twumva yeni cubara mukuru w'igihugu avuga 2040 2060 kugira ngo dushobore kuyishikako, bisaba yuko ugwaruka cyane rufise inkomezi, ruvuye mu mishi itandukanye, rushira hamwe inguvu
kugira ngo duterere twubake igihugu aho abantu bakundanye, ahantu bashigikiranye, aho abantu bategura keza akazoza keza kabo n'aki gihugu cyose. Kubw'ivyo rero, kubera ko yamariwe mwitwarariko namanye mu buzima bwanje, mu bikorwa byose nagiye ndakora, bababwiye yuko naronse ubushimwe budasanzwe hirya no hino ku isi, mereye kuko nahawe na nyerecyubahiro mukuru w'igihugu mwaka wa 2018 yanambika ikidari c'intwari ku munsi wo kwikukira. Bari bashimye ku bikorwa namwe nkora mu bijanye n'ivyo gufasha urwaruka. Murazi ibikorwa twakoze mu ishamba rya New Generation byo gukura abana bahoze mw'ibarabara maze bagahinduka iteka ry'igihugu, bagaserukira Burundi makungu, bakagenda bagakina umupira, bakaba abakabiri kw'isi yose muri Brazil, bakaba gatatu kw'isi yose mu Burusiya, bakaba gatatu kw'isi yose muri Qatar, bakakirwa n'icubahiro mukuru w'igihugu, barabiteka ry'igihugu, baratuma ibendera ry'u Burundi riduga, kandi bahora bamwibarabara basuzuguritse, bahuye n'ingorane zitandukanye. Ibyo byose twabikoze, kandi si ico gihe gusa, n'uyu munsi turacabikora kugira ngo vy'ukuri urwaruka rw'u Burundi rukure rufise ishaka ryo gukunda igihugu. Birabaje kubona urwaruka rurota gusa guhunga igihugu bakaza kuba mu mahanga, kandi Burundi bufise ubutunzi, bufise ibisabwa kugira ngo dushobore guteza imbere kino gihugu, abantu babeho baroraniwe. Rero igikorwa twame dushimikira ko kwabaye ukurera urwaruka. Twashaka imbere y'aba bantu kubasaba imbabazi kubera ko twabazinduye mu gitondo, namwe mwabikoze mubyifuza muraza, ntitwari tuzi yuko hariho abaza kwifata nabi. Mugabo je kubera ko nkunda, nta na hamwe habonetse ikintu kitubuza kwiruka. Turafise uburenganzira twahawe na buramatari na musitanteri, ariko numvise yuko ari abantu batabinezererewe. Kubw'ivyo nanse ko musigara muragira ikibazo icyo aricyo cyose. Nshaka kubasaba imbabazi, ariko ndabemere ikintu gikurikira. Reka turindire itariki 5 amatora arangire, ntihagire avyitwaza ngo twabikoresheje mu kwitoza. Ndabemereye yuko tuzoza muhiganwe, tubashigikire mu buryo budasanzwe, ariko kimwe mubinkundiye nashaka kuzosaba abarongozi banyu, mumaze guheza guhiganwa ngaha, ndifuza ko muza tuorganize ihiganwa i Bujumbura, muze muhiganwe i Bujumbura, tubabone abanyabujumbura bazi abarabe ko murabahiganwa mu buryo budasanzwe. Mwakoze cyane kwitanga, mwakoze kwihangana, Imana ibahezagire, bandanye gukora ikomine yanyu, muva mu migambwe itandukanye, muva mu vyiyumviro bitandukanye, ntitubasabye ngo mudutore kubera ko twaje ngaha, ariko mwebwe igihambaye mubana na nyirizo ngabire zanyu, mubabahizi mushike kure. Sanzwe n'igishamo ry'Imana aho ngenda hirya no hino, suko n'umunyedini ariko nuko nemera ko kugira kino gihugu gishobore kuroranirwa nuko abantu mu madini atandukanye bigisha ijambo rihindura imitima. Kubera iki? Uko imyaka iheze muri kino gihugu, kuva mu myaka 60 tugeze mu gihe cyo kwikukira gushika mu myaka yaheza, twabonye abarundi tugenda twisubiriza mu nzankane, mu ntambara, mu bwicanyi, mu bintu bitameze neza, bigatuma bamwe bahunga, abandi bapfa, abandi bamererwa nabi. Tubabanguka igihe tugomba gushika mu gihe aho abarundi bafise imitima misha, imitima yubaha Imana, imitima y'urukundo no gushigikirana, ugira ngo bashobore gutegura kazoza keza ka kino gihugu. Kubw'ivyo rero nico gituma twama dushimikira kuri ivyo, ugira ngo vy'ukuri haboneke abarundi bafatanye mu nda, batakinubana, batakirabana ribi nkuko vyabaye muri kahise, ariko bashira hamwe umutima umwe, bakubaka, bagategura kazoza keza ka. Ikindi cyatumye mitamo kwitoza nuko nasanze hari abarundi kazi benshi batari mu migambo, batafise n'umwanya wo kuja mu migambo. Nababwiye imigambo si mibi, iradufasha gutunganya ubuzima bw'igihugu, kandi ico gituma yemewe muri demokrasi. Ariko igituma ibwirizwa shingiro ryemerera n'abatari mu migambwe gushobora kwinjira mu bijanye n'ivy'intwaro y'igihugu, nuko iyo hageze ku bijanye gutunganya intwaro y'igihugu ata murundi n'umwe akumigwa. Ibwirizwa shingiro
ingingo yayo ya 13 ivuga yuko abarundi bose bangana imbere y'amategeko kandi banganya agateka kandi bafise uburenganzira bumwe ku byo bakwiye kuronka. Abo n'abarundi bose, yaba umurundi agendana ubumuga, yaba umurundi kumbure atize amashure menshi, yaba umurundi akora akazi k'uburimyi, ukora akazi k'ubutaxi vero, ukora akazi ko kugenda kuza kubaza, ukora akazi ego niko k'umuntu akora mu biro, canke uwo ari we wese afise ubwenegihugu bw'umurundi, afise karangamuntu k'umurundi imbere y'amategeko, imbere y'ubutunzi Imana yahaye kino gihugu. Ibwirizwa shingiro mu ngingo ya 17 iravuga ko twese tunganya uburenganzira.